ndabaha ikaze muri no tutorial, tutorial gasanzwe trick et astuce ukuntu dushobora guteresharja video kuri Facebook no kuri YouTube kugira muze amateresharja amatutorial yacu ntuzovuga ngo vyabagoye. Ukuntu duproceda ukundi ntibigoye, turubana navigateur yacu tukaja tujya nk'ubu dufate duteresharje video kuri Facebook, andagiye kuri facebook.com/umufundi sivyo /video iyi niyo page ikana video yacu. Je fais entrer iyi page yugurutse ngaya ama video dufate nk'akarorero dutereshaje nk'iyi tutorial ya gatatu ya Python tugira iki turayikika ngaha nk'abagomba kuyiplay. Yugurutse murabona ino hejuru hariho lien ikiza tugarutse ngaha hejuru hariho lien ikiza murashobora kuza gucamo muraba namwe hejuru. Lien mutayibonye muzoca muza ngaha mugire click droit mugire show video URL ngiyi iri ngaha niyo yiri ngaha, iyi lien niyo shadu copy, click droit copy majanja muri iyi site yitwa fbdown.net murayibona. Et je fais CTRL V pour coller, paste, et je fais entrer. Ndashobora guca rero ngira ngaha kuri download video in HD. Nimuzogire ngaha caza ka video gasa nayo ngira ngaha mana ngiyi yatangiye gutereshaje. So nayibonye ejeje mchamwisanga muri dossier ya tereshaje ani kuri Facebook. Kuri YouTube naho tugira gute tuje kuri youtube.com. YouTube ngiyi ruguruye mugihe musanzwe muri abone kuri site y'umufundi muca muza ngaha mugarika direct. Mutari abone naho biroroshe muja ngaha muri recherche mukandika umufundi gusa surtout ngaha ntimuhaklike muklike ngaha aha muhirinde muklike ngaha ahanye muhashitse murashobora guhera kubanza kugira abone ngaha kuba atari abone kugira muyaboneshe kuri site yacu muze muramenya ama video mashashaje. Sino murashobora guca mushagura video mukeneye guteresharge. Reka ubunye dufate nka video yo muri useful tricks nabona naklitseko dufate nk'inyene ciyitse naho nyine ndashobora kugira ya trick copier l'URL de la video cyangwa nkagira ngo bon ibinye. Sino ndashobora gutora lien yiko video gutya nkaca ngira copy murayibona nkaca njana muri site nayo ijeje guteresharja YouTube. Site ijeje guteresharja YouTube ni nyinshi, hariho nk'iyitwa YouTube multi download ari nayo tuzakoresha, hariho iyitwa telecharger une video n'izindi nyinshi. Mugabo trick simple no kuza ngaha hejuru ugaca wandika ES murayibona kuvuga kare hari handitse youtube.com n'ibindi aha hagati ya e na point dushirayo es murayibona. Et je fais entrer ngiyi site ya YouTube multi download iba yugurutse ndindira akakantu kakabanza gutura aha gaheje guturuna icinzanira ubwo kwa video yo gutereshaje. Okay ngizi zihari mu bisanzwe je n'abakonseye ko mutereshaje 480p iyo musanze ihari. Sino hariho na 720p iyo isanzwe ihari. Ni video yinye nta 720p ifise mugabo iyo musanze ihari bari yo mutereshaje. Iyi ni qualité iri moyenne mais iyi ni qualité nziza. Hanyuma hariho 720p yabari nziza cyane kandi uko qualité iba nziza niko kiba kinini. Ndashaka gushaka mutuza ngaha tukakubitako tukubiseko abana ikigira gutya. Murakoze tuzosubira ama video azokurikira.